hariho ibicumuro bitatu nabonye bikorwa n'indongozi bikwegera umuvumo igihugu. Igicumuro ca mbere n'amaraso. Igicumuro ca mbere n'amaraso, indongozi ikoza amaraso bitebuke birakwega umuvumo. Ariko twibuke yuko na Kayini na Abeli, igihe Kayini yishe Abeli, Imana yabajije Kayini ati murumuna wari he? Ariko ariyobagiza amubwira ati amaraso ya mwene nyoko ariko aramborogera iyo ari mu kuzimu, utegerezwa guhanwa. No kuvuga wakoza amaraso no mu kuzimu, ayo maraso aravuga kandi Imana irayumva kandi Imana irahana. Amaraso uzosesa amaraso nzoyishuza. Ati kirazira gusesa amaraso kuko amaraso nibwo buzima bw'umuntu kandi umuntu ari mu ishusho y'Imana. Umusese amaraso rero umenye yuko Imana bitebuke izoyishuza. Biranditse neza ko ari amaraso y'umuntu ataco azira, kuko Imana iragwanya uwo wundi muntu nawe ashaka gusesa amaraso, kandi nta kundi ikoresha wewe nyene. Imana iyo yabonye abantu bariko bararenganya canke ibicumuro vy'imonogoje irashobora gupanga kubahonya. Mugabe Imana ivuga iti guhora sukwi wawe no kw'Imana. Kubera iki? Wewe ni waba uri mu bajejwe umutekano mu Burundi, iyo mpuzu wambaye si wawe, iyo mpuzu wambaye ni igihugu, ni idarapo ry'igihugu. Ubu uriko ukora ku izina ry'igihugu, ivyo igihugu rero ntibikiba bikiri gwawe. Nico gituma kizira kwihanira. Abajejwe umutekano bategerezwa kuhaba kugira ngo igihugu aba arico gihora, kuko igihugu ni Imana. Igihugu ni Imana. Nico gituma rero icaha cyo gusesa amaraso y'inzira karengane Imana itegerezwa kwishuza ico caha. Hariho ikindi gicumuro kigira kabiri gikomeye, akarenganyo n'agacinyizo. Imana yabonye abantu ariko baracinyizwa bakarenganya, naho bigenda gute birateba mugabo uburuhiro irishuza. Abarundi twame tugavye, twararose igihugu ciza cyane, mugabo kubera ibicumuro urashobora kukibura ukibona. Uravye ubutunzi buri muri Burundi ni ubutunzi bwinshi cyane, kubera ikinone turabakene dufise iryo tunga. Niho dukwiye kwa matwisuzuma twebwe indongozi turaba ubwo nta muvumo twakweze muri iki gihugu cacu, nta muvumo. Turabe muri Bibiliya igicumuro c'amaraso, igicumuro cyo kurenganya, gucinyiza, ntidave tubesha ngo nticakozwe mu Burundi. None Imana ari kubire kuko kandi twama tubibona ahantu hose hari agacinyizo. Imana ntiyigeze ishobora kwihangana, iraza rero gutabara abantu bayo. Ariko iri gicumuro gikomeye cyane Imana yanga, ubusambanyi. Ubusambanyi kiri mu kindi gicumuro Imana itihanganira. Ngo abana b'abantu bamaze kugwira ngo batanguye gusambana, barasambana, ubusambanyi buraba bubi. Ngo Imana ikivuga iti umutima wanje ntuzokwama mu muntu w'iminsi yose, ngo azosigara ari kibiribiri. Kubera iki? Batanguye ivy'ubusambanyi biraba bibi gushikaho Imana ishavura, iravuga iti none abantu je nabaremeye iki? Iravuga iti umutima wanje ntuzokwama mu muntu na ntaryo, azote basigara ari kibiribiri. Mushaka Imana ihezagire igihugu kirimo indongozi zimeze uko? Ntishobora kuduhezagira tumeze uko. Iyo wiyemera rero n'Imana muba muri kumwe, urayibwira uti Imana dukorera iki? Kuba indongozi ni iteka. Iyo uri umurongozi winengesera kuko uri kuserukira bwa butegetsi, ubukoresheje nabo urashobora gusanga igihugu cyose ucishe, kubera ubutegetsi bufise inguvu. Abajejwe umutekano zijya nizo nguvu z'igihugu. Urwego rw'ivuna basi n'urwego rw'umutekano nizo nguvu z'igihugu. Ni wiyumvira n'inguvu z'igihugu arizo ziciye zija kononera bene igihugu. Nico gituma mwebwe muri responsable. Umupolisi hajya ari kwibarabara
naho muvyara we amuca impande kirazira bimwe ngo vyo kugwana mu nda. Kubera iki? Yambaye igihugu naco kirubahwa. Hariho icyubahiro gitegereza kuza kuko na wewe ntabakiri wewe ubu wahindutse ko ari wewe uri bwa butegetsi bw'igihugu. Mu gifaransa bita les responsables de l'application de la loi. Umunsi two kwicara neza nk'indongozi twavuga uti Imana yaraduhaye, none tugire iki kugira dukamishe ibi Imana yaduhaye? Uzoca usanga utunze kurusha ujya muzungu kuko wewe ire épuisé. We ni ugifise opportunité. Aha twoca twivira tugahindukiza uruhigi gushikaho nabo baza gupagasi wacu. Muga kubera tutaba delivery turacabona ko aribo baturuta. Nuvuga tuguma tumeze nk'abana. Kugira wumve kuri indongozi ubonera bene gihugu bakabona ico bokora. Kuko indongozi ni ifise vision. Vision nayo ni y'Imana. Ntushobora kuronka vision utari kumwe n'Imana. Mwebwe muri indongozi murabungere mutegerezwa kumenya kubungabunga izo ntama z'Imana. Ukazobaka igiturire umenye ko Imana ibibona. Ibikwega umuvumo ku ndongozi ubari igiturire n'ingorane. Barifitiye itunga ryabo abene gihugu ritunga rusangi, ikigega ca leta kibungabunge ku neza y'ubuzima bw'abene gihugu. Ico gihe uzoheza weregwe. Indongozi mu gihugu rero niyejejwe kubahiriza vyose. Twisuzume umwe wese arabe ubwo burongozi Imana yaguhaye urabutera iteka ko Imana twumvise iteka ry'indongozi ko ari umukozi w'Imana. Iryo teka urarigendera, iryo teka warose ku indongozi urarigendera. Vya bindi vyose bikwega umuvumo urumva yuko bitariyo. Imana iracari kuri ya ntebe y'ikigongwe. Imana ni munyakigongwe. Iyo wibutse kwisaba ikigongwe irabiheba, kandi iyo ntigira ikigongwe nk'ic'abantu. Birashoboka ko twakoze bitari ivyo bituma igihugu cyacu gifutana, bituma tutaronka imigisha, tutaronka imihezagiro kubera indongozi zavyononye.